ushobora byose imbere y'abenegihugu ndarahiye ko nzokwitanga ntiziganya mu guharanira ukuri n'ubutungane kuri bose, niyemeje gutunganiriza abazonyitura bose ataco nsavye, kandi ntanguye ukunzi kukuya ibanga no mu gihe nzoba ntakiri naya mabanga. Ndakeje rero abizewe abizewe kugira ngo umwanditsi abenegihugu bwabike ko baje gukora kuri leta mvyeyi. Abyumve neza, baje gukora kuri leta mvyeyi leta hose. Indahiro iratomora, uzohemukako iratomora, kandi je nibaza ko niko naraba kumwe abantu bikanze kwiyandikisha kwitoza, nizere ko batiyandikisha barondera amafaranga. Waje kwitoza azi ko aje kurondera amafaranga, aca aragenda yanditse ikete yo gutanga ibikorwa. Yiyandikishije mwitoze kugira mube abasuku babenegihugu kuri leta mvyeyi nk'uko bimeze. Yumvira amafaranga uzoronka, mwumvira amafuta y'ikirere, mwumvira amabido y'urwabo. Wiyandikije witoje azi ko ariko arondera kungena ashikira kununuza umwenegihugu, uzomukorera uzomukorera. Yumvikana ko iteka mwatewe mwandikishe amateka y'iwabo. None bazovuga bati warabonye uhuza yavyumva yakorera kuri neza y'abenegihugu, aho mugomba musubirire bikabashikana. Baho abandi nabo bari babisitsina kubera ubw'igito bwa bamwe bamwe urabahuza ntawe. Mwebwe abasabe mube abantu bagororotse kandi neza mu mutwe bafise iyo bariko baraja, niyo bashaka gushikana abenegihugu bo ku mutumba. Birebuze kuko hariho abantu muri mwebwe batowe ugasanga baronse nk'amajwi atanu ane, bakeneye benshi gashikira. Baronse amajwi ane sirogana kashakona, undi yaronse amajwi amajana atanu, icabumva ko hariho urushayo runini. Yumvikana ko waronse ane yabakwizeye, batakwizeye nabo bereke ko umupfasoni w'akarorero n'umugabo w'akarorero, kugira ka kandi kawe kashikajako. Birumvikana uwiga abantu b'akarorero, abantu babitumwako harabaye ikibazo ingundari. Urumva rero ndoge kubatereza yabifuriza kuranirwa mu mabanga yanyu, kandi ndazi muzobishobora.